ni umwana yavutse nk'abandi akura nk'abandi akora afise abavyeyi bose babiri ariko uko imyaka yagenda uko ubuzima bwiwe bwagiye butandukana n'ubw'abandi ubuzima bwiwe bwagiye buronekara ahura n'ingorane nyinshi zitandukanye aguma agerageza ukuntu ubuzima bwiwe bwosubira kumubera bwiza umunsi umwe Imana imukorera ibitangaza ubuzima bwiwe busubira kumubera bwiza oya sada reka ivyo bintu ushaka kumwegera ushaka kumwegera ushaka umva oya kivyo bintu umva sada reka ingorane na reka ingorane ndakura nibiki wa mugabo nibiki murankanze nibiki mubwire tubwire nyarutse nibiki umugore wawe yawayi agize iki muzi ariko arabyara iruke nyaruka Sunika gerageza subira gerageza subira Sunika mbwira byagenze gute mbwira byagenze neza humura byagenze neza ariko byagoranye nyine byagenze neza Imana ishimwe kabisa mama yabyaye umwana w'umuhungu Imana ishimwe kwe Imana ishimwe none uzomwita akazina kahe niko karagira wesh dekana ibiki Ivuka deka urabati kubera byinshi wewe byubuka wesha dekana ndeka byukureke ibyo bintu nahata urabona ko twaduca amahera wewe umuntu ari mu bibazo vyiwiwe niwo bakuru kuyaceje ko nanjye ndunda yaca none ije sibira to mungu ntubura bikora ibyo nyene utazi gukorera amaherehera ankuye gucika mugabo ko gumusinzira nibikiro newe sha ajya mpanzwe na byinshi kwe mugabo ibyo niko muri ubihebe mugabo wana aha twaje gukora none nkubuye wavuga ko gukora iki nkubu usinziriye we nawe ni kuri Jesse numvi ingorane ufise shani wivugira uracyafise umwanya wo kuvuga kwe we ahamanzwe na byinshi muri make ndakwibariza akazi ntuna gasaba ingufu kwe ibyo nutanguye nawe turonka amahera make mu gukora reka ibintu byo kuryama ku kazi nta bintu byo gusinzira bibaho nk'ibyo ntuguma wisinzirira n'ibiki ngira byagufatiye gute none wewe byifashe gute muhira kutaguma nambwira ati muhira bimeze gutya urabona ujya mugore twabyaranye nta kazi afite nta na kimwe akora jewe ngaha aho niziga amafaranga naha nyine
Kabo rero ibyo ngashe mbona bitagenda byarayangara. Ujya mwana nawe ishuri bamutumye amara y'ibitabo na amara y'ibitabo amara y'ishuri byose hamwe. Najewe nta n'urumeca mfise mu mufuko no mu nzu no ngaha ibintu byarayangara. Reka bisa ujye mbona nzokomoka mbe gasari uzondabe n'ibihumbi 2 wasi ndabe ukuntu bagenda basi abavuga amaso bajya bigisha kuko je ujya mwana je ibibazo bifise je biranane pe uzura bunkopesha uzura igenzo yagusubiza kuko niwo mugenzi mfise ngaha tumaranye imyaka myinshi tuzinanye tangu byo nanka ubona nitagatiye ugatangura ibintu byo wawe ega nta mahera mfise muhungu wowe ushinga umusinzira aho ubura gukora iryo werezo kumirako wani ngene konzi ndabira ndakubwira ntiwumva mwehe je nta mugore nzozana nzoguma natagase kuri tudera ndo nawe uzombwira kwere ivyo ni byinshi ntagira ndabwira iki gashize rindira uzokora uzobibona ahubwo ndagutwenzeshe rinde hano wa kabiri azi gume washaka kuguma kuri urya mugore uwa kabiri akaza aho uzokomoka uzogenda guma wisinzirira ko gusa sinzira kandi turabyina wicarana n'umwana atagutse akaguturira nta bwana bavuga ngo babyita ngo baramaze ngo ahari ubwanwa hava ubwana iryo jambo urarizi wewe gume wishinga kumusinzira aho ubona rero mugabo rero umva wanyise umwana nabyemeye kandi urabizi ndacyari umwana kuri wewe urazi ko ushaje ariko rero muhungu wisubire gusa rero urabona rero basambwiye ngo musigaye mfise amahera menshi none ubona ndayafise ndayakureye abantu barengana bose urababona nta n'amahera bafise nabo nyene bonyine ntayo bafise nayo bayaduhe gute hama rero nyimba wavuze ngo nta mahera ngo ngize ubu rero nk'ubu ndabiguhebeye wabyumva je ndakusiga urakora kandi rero je nashavuye muhungu je n'ukuri ndagiye kora ndabaye mahera kuzwaho kandi hari muhungu je mvuga nagiye sha genda uri kiwerewere kwe nagira ngo ni wundi mbwi sha mugana sanze uri kiwerewere kwe ubwo buzima ndagusanira utashama sawa ni banyirukanye ku ishuri amara y'ishuri turagoye ubwo aka kanya amahera y'ishuri mwe namwe nimuteba none wara ko ama-examen yageze nk'ubu uwe honyine banyirukanye ntiturakora ama-examen bisaba nzobe narishe kuri tuzoje dukora ama-examen naje kuri ibyo rero urindire papa wawe nyataha ubimubwire reka turekane n'ibyo kwanza rumva je ndisonzeye ngaburira inzara muteba kwe aka kanya indya none banyirukanye ku ishuri sifungura nanjye zihari rero urihangana nubwo atarasi yasigiye ukaraba ibyo ukora nubwo ukagopesha ukagopesha ngopeshe hehe iboti papa wawe no wakopesha uruzi inzara numva nk'ubu rero urihangana rero wowe nakunze bisaba kurindira mu ijoro nyine atashe ntaco bigenda gute nanjye mfise iminsi 2 narafunguye agenda urabe ejo mu ijoro nabihari noye tukure abituma byaraye nabiriye oya mama ibyo bintu ntibikunda ura nk'ubu we ku ishuri banyirukanye inge zisigaye ngaha nigeza papa wawe kandi iyo tutamubikiyinga ibintu bica bibi twese aratwomora
tugende. Sha nawe kweli ari ibintu mutiyumvira. Urashaka kumubikira papa ibyo kurya. Je utambikira. Uzi n'inzara ibiri ku ishuri. Ubikiye papa je nombikira. Aho yazara tubige nzara ndavyirire arajya muri restaurant hari kukaza arajya muri restaurant genda ubinzara cyo kubiga. Je ngenda bya. Genda byo kurya. Ego wananje ngenda kuzanire nkure kw'induru. Hama papa waraza kuminsigurira. Oh arajya muri restaurant. Zaniri. Ibiri bikibaraje abaze yanje Karume ngurabe. Hello, nitwa Bosco abatanzi neza mu mazina yanje nkaba ndumukozi wo muri Clifford Beauty Salon ikaba ikora neza cyane ikaba afise abakiriya batari bake ariko nubwo tufise bamwe dushaka kwiyongera ko abandi rero mbaye ndabatumira nubwo narababwira neza ivyo dushaka gukorera hama tukaba tukorera hano mu gisagara cya Bujumbura tugira ibintu bitandukanye gose n'abandi bishasha mutamuvimva namwe hama ni ibintu bishasha cyane muhishikiye muca mubibona hama manicure pédicure coupe défrisage plantation ibintu byo gusuka ibintu byose buri muyumvira byose birahari rero ndabahaye kaze ndazi ko muri yumvira none kibaza niki hari abantu bafise imishasi itandukanye gose yagoranye imishasi yaramongose ku mutwe imishasi yaramaze kumererwa nabi imishasi nyunyuse hano umutu urahari rero turabazaniye ibintu amatraitement meza mavuta agezweho apana vya bindi vya kera ibintu byose nibishasha rero murahawe kaze muri Avenue de l'Iprona building X ekonete leo numero 16 indani uwinjiye gusa ndani kuke mu rupango ucubona numero 16 karibu ndani na kibazo ibintu byose birahari turagira imishasi neza cyane imishasi y'ubwoko bwose ama plante ama perike imamenche ibisuko bitandukanye byose turagira tusokoza mu buryo bugezweho aba mariage ama diplome imanza zitandukanye abafise ama ceremony ya anniversaire n'ibindi byose hano birahari ufite ikibazo nukuri karibu hano turagukorera neza kuvyerekeye imishasi ama coupe carré ama produit agezeho amavuta meza nivyo dukoresha nabwo tugira vya bindi abantu bamenyereye vya kera oya tugira ibintu bishasha hamuvuga ego nagiye hano muri Clifford Salon nukuri ibintu uza gusanga ari good rero ikindi ndakubwiye ibi kuvyerekeye amaguru turasiga inzara zigezweho turabandika inzara turasiga amaverni amagele amaverni sanzwe byose nagiona kimwe cha fake kirimo oya byose ni original rero ikindi rero ndakutera black turagira massage y'amaguru abantu mutashoboye kwimasa ku maguru mutashoboye kwiyoza ku maguru turakoza ibirenge neza shaka ubuvibusha ungana uku shaka ububoze shaka ubumeze gute hano massage y'amaguru turayikugirira muvuga ego vraiment bangiriye massage neza tukakumasa neza tukakunyukura ibirenge kuko ari abantu bavibushe cyane mudashoboye kwishikira hasi ku maguru ngo muyoza ibirenge ariko hano hari abantu babijejwe nukuri nuzogira iminkanya ari ku migugu ku maguru oya uzoze hano tukugirire neza ibintu byose ni mugisha tufise ama appareil tufise vyuma tufise ama machine meza yoza ibirenge ama massage ama vibromasseur meza amasa ibirenge hamwe yumva yuko ugeze hano heza ikibanza kirorusha cyane kumenya kuko ni hano hagati mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita kuri Boulevard de l'Iprona kuri X Econete Leo muri building shasheri ngaha ahantu bita muri Galerie Business House rero murahawe kaze mwese